Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi mukurikira kuri chaîne ya YouTube Senere Inyankamugayo mumeze gute nizere ko mumeze neza abatameze neza namwe mwihangane ariko bimeze nje kugira ngo tuganire akanya gatoya kubijanye nibiduhanze shaka tuvugana kubijanye n'ibiganiro by'amahoro hagati ya Iran na Amerika ni muri ya ntambara yasubije ibintu byose inyuma ni ya ntambara iri kirakenesha isi yose. Hari ibiganiro vyuguruwe hagati ya Amerika na Iran kugira ngo barabe yuko intambara yohagarara umuhora wa Hormuz wugurugwa ibi abatari bakeya bari biteze ko biza kugenda neza hanyuma intambara igacihera ariko rero ibiganiro by'amahoro vyanse ntibiko biragenda neza n'yandi majambo hari inkuru iriko iravugwa ubunyene ivuga yuko ibiganiro by'amahoro hagati ya Amerika na Iran bitariko bigenda neza kwera ko ngo byananiwe kugera ku masezerano mu gihe Washington yari yatanze igishoboka canyuma ico none Washington yari yatanze igishoboka canyuma ni giki. Vice President wa Amerika mu majambo amaze gushira hanze avuga yuko Tehran itemeye ingingo ya Washington mu gihe Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Iran yasavye Amerika kureka gusaba ibirenze urugero. Ivyo none Amerika isaba birenze urugero nibiki? Sinzi ko mwumvise ikiganiro nabahaye ngaha nari navuze ingingo n'imiburi buri 10 ingingo 10 babwirizwa kumvikana ko hagati ya Amerika na Iran. Iran ikafise ivyisaba na Amerika ikaba ifise ivyisaba. Reka turabe rero bimwe mu byo dushobora kubasangiza mu nkuru ngufi singomba ko inkuru ibandende mugondagomba ndabasagize bikeya bijanye n'iyi nkuru nabatunganirije kuri uyu munsi itarike 12 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Vice President wa Amerika avuga ko igihugu ciwe na Iran vyananiwe kugera ku masezerano inyuma y'ibiganiro vy'amahoro vyari birimwo ingingo zingutu. Ibiganiro vyabereye mu mugwa mukuru wa Islamabad mu gihugu ca Pakistani niwe muhuza wa leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Iran. Ku ruhande rero rwa leta zunze ubumwe za Amerika imbere yo kuri indege Air Force 2 ngo asubire muri Amerika yavugiye mu kinyamakuru n'abamenyesha makuru ko Iran yahisemo kutemera ingingo zacu. Yugo twamugina avuga ngo Iran yahisemo kutemera ingingo zacu yugara twamugina. Ikindi yavuze yongeye ko ngo Amerika ikeneye kubona ndugure twamugina mwumva ishaka ukwiyemeza kwa mbere kwibanze kwintango yugara twamugina. No kuvuga ngo yashatse kuvuga yuko Iran atani intango yo kwemera vyibuze ivyo basavye yemeye. Ku ruhande rwa Iran ngo bakeneye ukwiyemeza kwa Iran kwibanze kujanye no kudakora intwaro kirimbuzi zo mu bwoko bwa nucleaire. Ibi nivyo Vance yavuze. Ku ruhande rero rwa Iran naho Ministeri y'ububanyi n'amahanga ni kuvuga Ministeri y'imigenderanire n'andi makungu ya Iran yavuze ko ivyo biganiro vyari vyimbitse. Yugo twamugina avuga ngo vyimbitse yugo twamugina ngo ndetse yasavye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi binyuranije na mategeko. Ubu ni Ministeri y'ububanyi n'amahanga canke Ministre w'imigenderanire ya Iran n'ayandi makungu yasavye Amerika ko boreka gusaba ibintu birenze urugero kandi binyuranije n'amategeko. Mu vyo rero bavuze muribuka mu ngingo 10 hariyo nk'ivyo kubareka nabo bagakora intwaro ziri mu bwoko bwa nucleaire ariko bino Amerika byo ntivyerekwa n'ibindi vyinshi mwaravyumvise byo basavye kumbure tuzongera tubigaruke ko mu bundi buryo mugabo mu kiganiro nabahaye ngaha narababwiye ko Iran hari bitari bikeya yasavye nayo kubahirizwa ko ariko sindabizi yuko Amerika ishobora kuvyemera
mu vyo Amerika isaba turabigaruka ko ariko mu ncamake novuga bikuru bibiri kugura uriya muhora wa Hormuz be no guhagarika gukora intwaro za nucleaire. Bino biganiro rero vyabaye ku mpande zose hagati ya Amerika na Irani, ni ibiganiro vyabaye imbone nkubone, ni ibiganiro vyanditse amateka ku mpande zose, imbone nkubone ku ruhande rwa Irani no ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baganira babonana bumvikana bananiranwa mugabo bavugana. Mu kiganiro rero n'abamenyesha makuru, Vance yavuze ati twagiranye ibiganiro vyinshi bifatika, mbere twaganiriye neza n'abanya-Irani. Iyo niyo nkuru nziza, iyo nyene twotanga. Inkuru mbi rero nuko tutageze ku masezerano, kandi ntekereza ko iyo ari inkuru mbi kuri Irani cyane kurusha uko ari inkuru mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'urumva ko akihagara akavuga ati twebwe nubwo twaganiriye ntitwashoboye kumvikana mu by'ukuri, mugabo kuba tutumvikanye Irani ishobora kubihomberamo gusumba twebwe. Ariko iyo abantu babiri bahanganye ku busanzwe nuko nyene bavuga. Mu bintu bigaragara nuko Amerika nayo nyene yabonye ko Irani atari umwana, kuko uko babiharura bashaka ko bizogenda mu ndwi imwe intambara ikabiheze, zibiri ikabiheze, ubu kwezi kurarenga intambara ibaye, kandi gusa ubu bari basinyiranye agahengwe. Aka gahengwe ntawe ziko, kandi ako nyine ngo ntikariko karubahirizwa neza, mugabo barasinyiranye agahengwe mu gihe bafashe indwi zibiri z'ibiganiro. Yugo twamugenda avuga ati icabaye gusa nuko tutashoboye kugera aho abanya-Irani bari kugira ngo ubushake bwo kwemera ingingo zacu. Yugo twamugina, urumva aravuga yuko nubwo baganiriye ntibashoboye kugeraho abo abanya-Irani bari kugira ngo ivyo bashaka bihure n'ingingo zabo. Umva Irani nayo ifise ivyisaba bigoye, Amerika nayo ikabifise ivyisaba bigoye. Bantu munkurikira muravyumva ko ibiganiro vyabaye. Ubu ndababwira, ndiko ndabwira iyi nkuru, izi ntumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko zasubiye inyuma, iza Irani zisubira inyuma, ariko turaza kuraba ibijanye n'ikirangamisi gikurikira mu gihe basinyiranye agahengwe k'indwi. Twihuse mu kuvuga ku bijanye ku muvuno wa Amerika, canke nava ko ari solution ya Amerika mu biganiro. Vance yabwiye abamenyesha makuru ati ntekereza ko twari abantu borosha cane, twari abantu bemera cane gose ivy'urundi ruhande, yigereza ngaho yumvikanisha ko nubwo bari mu biganiro bobo borosha kandi bakemera ivy'urundi ruhande. Urundi ruhande avuga rero ni Irani, kuko abamenyesha makuru bajeti none ivyo Irani yavuga mwaravyemera ko bigaragara, kumbure sindabizi ko ariko bamajeti ko bigaragara ko hari ivyo mutemeye gushika naho bagira ivyo basaba namwe mukagira ivyo musaba, vyumvikana murinze muvana mutumvikanye ko ivyo basavye mutavyemeye nkuko namwe ivyo mwabasavye batavyemeye. Wavuga ati twebwe twari abantu borosha ibiganiro, twemera cane ivy'urundi ruhande. Ariko hano bashobora kuvuga ko yabeshe, kuko iyo baza kuba bemera cane ku vy'urundi ruhande bari kuba baremeye ivyo Irani isaba, twari kumva ngo ibiganiro birangiye bumvikanye neza ivyo Irani isaba Amerika yavyemeye. Ariko politike ariko imeze. Yanavuze kandi ko muri ivyo biganiro yashoboye kugira communication ishe kuvugana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukuru wiwe Donald Trump, inshuro ngo nyinshi. Yavuze ati sinzi inshuro twavuganye nka 6 nka 10 mu masaha 21, mu masaha 21, mu masaha 21 aheze. Ndabibutse ko bino biganiro byari bimaze amasaha 28, mu vyo biganiro bidasanzwe, imisi ibiri biriko biraba kuva yuriye indege akagenda kubonana n'intumwa z'igihugu ca Irani. Narabipostinze kuri Facebook, nabize kuri YouTube, mwarabibonye. Amasaha 21 rero yavuye
avuga ko mu masaha 21 yavuganye na perezida wa Amerika 6 karenga 10 nuko. Imbere umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Irani Ismail Baghai yasohoye itangazo avuga ku biganiro vy'amahoro na Amerika. Mu butumwa yatangaje ku mbuga ngurukana bumenyi, Baghai yavuze ko vyari ibiganiro vyimbitse, ariko avuga ko kugera ku ntego kwavyo gutegwa no guha ibintu uburemere bwavyo no kuvugisha ukuri ku rundi ruhande. Ubu ni ubutumwa bwatanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Minisiteri y'Imigenderanire ya Irani n'ayandi makungu. Baghai yanasavye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi binyuranije n'amategeko no kwemera uburenganzira n'inyungu byemewe n'amategeko vya Irani. Mu ngingo zaganiriweho avuga ko harimwo umuhora wa Hormuz, gahunda ya nucleaire na Irani kurangiza burundu intambara muri Irani. Inyuma y'ibiganiro umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu mu gihugu ca Pakistan yasohoye itangazo ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter avuga ko hari ngombwa ko impande zose uko ari zibiri zikomeza kubahiriza ivyo zemeranije mu masezerano y'agahengwe y'indwi zibiri hagamijwe kugera ku mahoro arambuye canke arama y'amaho ku burumbuke mu karere kose no hanze yako. Noneho ku burumbuke birangoye, sinzi mu Kirundi ukuntu no bivuga. Ku burumbuke mu karere kose no hanze yako canke amahoro aramvye, amahoro arama ahoraho, niko nogeranya mu Kirundi, nimba nihenze murambabarira, ariko ku burumbuke. Ubwo butumwa rero bwanasoza buvuga ko Pakistan izokomeza inshingano zayo zo gutuma habaho ibiganiro hagati y'impande zose mu misi iri imbere. Ndabibutse ko ubwa mbere bahanye amasezerano y'ibanze yuko haba agahengwe k'indwi zibiri. Hano nibaza ko Pakistan mu yavuze ko ikomeza kugira ingufu kugira ngo muri zindwi zibiri byibuze habe habaye ibindi biganiro ku buryo babumvikanye ku bijanye no guhagarika intambara. Umumenyesha makuru wa BBC Carrie Davies ari Islamabad avuga ko hari umwuka wo gutenguhwa ku bivuye mu biganiro. Imbere yaho Perezida Donald Trump yavuze ko ntaco bihindura kuri we niba amasezerano agigwaho, kandi ko hatitawe ku kiba turatsinda. Imbere yaho Perezida Donald Trump, umunyamakuru wa BBC Carrie Davies ari Islamabad avuga ko hari hakiri umwuka wo gutenguha ku kivuye muri ibi biganiro. Ariko kandi imbere yaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ntaco bihindura kuri we niba amasezerano agigwaho, kandi ko hatitawe ku kiba turatsinda. We avuga ati hatitawe ku kiba hagati y'ibiganiro vyo kwemera ko kuvyo two turasabana twebwe turatsinda. Urumva wewe ibiganiro nubwo biko biraba agoma agira ibikangisha avuga ati twebwe muvyemereye ahubwo ko mutavyemeye n'umundi turabakubita kandi turatsinda. Mu gihe rero Israel ikomeje kurasa ku mutwe witwaje intwaro wa Hezbollah wo muri Libani ufashwa na Irani, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko ashaka amasezerano y'amahoro na Libani
azoramba, ndetse avuga ko igikorwa ca Israel kuri Irani kitararangira. Intambara ya Amerika na Israel na Irani yatanguye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimwo 2026. Ndagushimiye, urakoze wewe wakurikiye kino kiganiro kigufi. Nkubutse ko nare basangiza ibijanye n'amakuru ariko aravugwa nyuma y'ibiganiro bye vyahuje Irani na leta zunze ubumwe za Amerika bahuri muri Pakistan kuri uyu mutekano muke umaze igihe urangwa. Ntawuzi rero iyo bizoherera. Ndabashimiye. Daniel Mugisha hano kuri Senere Nyankamugayo. Genda no ku Rugendo News uradusangayo.